Imana mu kukuronka ntiguha ibikwegana. Imana mu kukuronka ntikushira kuri berceuse ngo igushishitire ngo mwananje. Gushishita uzobiga ifyine ntuzomenya ko ari Imana yabigize. Izo guha ibikwegana uzoduza ibitugu uti ndahambaye nagize business uzovyitira ntuzovyitirira Imana. Aho ntanguye kaminuza rero ndi mu wa mbere niho natangwa gusezerana n'Imana. Imana mfukamye ahantu muri chambre muri trope mpande igitanda cyane nagize Imana ntangura kuba nibana bampaye maki baja kubana je uwo tuzobana baratevye gaca mfukama ngasenga majambo angahe gusa. Imana ni waburiho nyiyereke uko ndabona ko ivyo mbona vyose nta kintu nakimwe kinyira kubaho. Nyuma ukabubaho nyiyereke je nzogusenga. Nyuma ukabutanyeretse naho nzofata kutabaho. Aho uwo munsi urahera nca niryami ijojo je nabanzi ntimpa mbonekegwa canke nabandindira ikibi buraca nta cabaye biniri guko nta cabaye. Mwijoro haragera nsubira guhafuka amahahane nsubira kuvuga ya majambo nyene kwa kundi nyene ca niryamira. Mwijoro ndarindira ko hari kiba wapi bukeye nsubira gusubira mu ya majambo. Mugabo cette fois là ca ndahindura. Imana ntiwanyumvise ko ndi sérieux. Aha niho navuga muri style navuga mu ico gihe na intonation yari ngira ngo ntiwabonye ko ndi sérieux mu byo ndagusaba. Kubwira ngo ndakore ko ndi sérieux mvugira isengesho ryanje amezi 6 6 mois. Au bout de 6 mois ukabutaranyereka nzoca mfata kutabaho. Mugabo ukanyereka naho nzoca mfata kubaho kandi nzogusenga. Mugabo rero nca mbanza kwisezeranira rero nije mu gusenga kwanje sinzovuga dawe twese sinzovuga mwaramutse sinzovuga ndemera ngaca ndakora byabisabisho twiga. Uko ivyo navyigishijwe nababaye nteme ngene bariko barakora. Mugabo ico nzogira ni kimwe nije nzofukama. Kubera gufukama ni signe de soumission. Ntiyama nivugira ry'amajambo hanyuma niryamira nta numenyetso nzokubita. Nsubiramo ya majambo nca ndaryama. Bukeye rero nca ntangura ya byasengesho ryanje ryarigizwe n'amajambo amwe navuga gusa. Mana ni waburiho fais-moi signe nyiyereke ukanyereka nzogukorera utanyeretse naho nzofata kutabaho. Ngaca ndyama. Jero hari ukuntu no muri kaminuza sinasohoka cyane sinanywa cyane sinanywa mu ijambo rimwe kubera uburyo bwari buhari nkaba ntasega inzoga iheza duvane cyane bisigura sinibagaye n'umunsi umwe amezi 6 arahera mvuga iryo sengesho amwe muri trope. Amezi 6 aheze rero yarayaheze nsubira gufuka amahahandi. Imana ni waburiho ukabutanyeretse ni uzobazwa ivyo ngirengire. Ukungire ngende nkuko utabaho nkore nkuko utabaho kandi nzovuga kutabaho. Mugabo ukaba ubaho ni uzobibazwa. Acha niryamye bene data. Aho nari ninjiye rero neza neza muri gihinomu. Ubu ndavuga nti akanwa twaturisha kararema. Ubundi sire kararema. Namba waturira Imana iravyumva kandi irakora. Namba watura Satana akavyumva ukatura bibi. Satana arumva kandi araza murakorana tu. Yesu dufashe cyane. Aho naciye ni bukeye bwawo jewe uko nari imeze jewe nyene nta muntu twaganiriye nta Bibiliya nasoma nta nakimwe. Mugabo navyutse mfise ni theory muri jewe in theory yemeza neza ko atamana iriho. In theory mvuga nka defender publiquement kandi ko ndayivuga ni bake bampangara ni bake remera ko tuvugana ngo kuko waremera byaca byanga. Uvuze amajambo yo muri Bibiliya nare yasambura utwasambura gute ntumbazi
mugabo nayo mfise amajambo aca asambura ivyo uriko uravuga ugasanga ntushoboye kumvugisha na buhoro buhoro. Umuhinga arampunga gusa. Umpunze niwe yagira amahoro. Yesu dufashe cyane. Ubu niho hari abantera bambara ingene bampunga ati ndakubonye naca kure ko naca mbona ko ari satani cyangwa abadayimoni. Mugabo Yesu ashimwe umvuga Yesu. Aho rero naciye ntangura rero iyo filozofi wanje, ini filozofi ntamvugira ngaha, mugaye ni filozofi je nari mfise nigisha rero nsambura ivy'Imana nerekana katamana ibaho. Ivyo ndabibamo imyaka 16. Anteta nari mu activiste akomeye cyane, amajambo yari menshi, duhe n'umuntu nije namurondera ko tuvugana. Yesu dufashe cyane. Mugaye cyo nagomba conclusion ngahaye ningene navyinjiyemo. Yesu dufashe cyane. Ni naco gituma ndiko mbari ukijijwe ndabibara muri yo style kwirinda, kubera ivyo turiko turagendera mu byo turiko turavuga ingene tumeze nivyo vyugurura abantu bagakizwa canke bikugura abantu ntibakizwa. Nivyo umunyana utarakomera ukiri muto mu gakiza ari mu ishengero acako agaca tsitara agaca agu. Yesu dufashe cyane. Ku buryo mvuga nti ukijijwe uwemeye Yesu naca menya ko ari capa abantu bariko bararaba umwanya wose bariko bararaba. Tumuvu ko ukora bike mugabo wirinde gutsitaza. Yesu dufashe cyane. Uko ni benshi baca batsitara akagwa cyangwa adatsitaye naho ngwagwe agaca nawe aba très tolérant akugurura ivyari vyanswe mu ishengero y'Imana bikinjira neza kubera ntazi limite. Pascal araba imbere ati ivyo nta problème nabacazana ibiruta ivyo. Yesu dufashe cyane. Aha rero niho rero naciye mba iyo myaka 16 irahera. Muti none byavuye byaheze gute? Byo ndabivuga mu minota 2 gusa, kuko umuntu yakirega umuntu azi Yesu arazi ko Yesu avuga, arazi ko Yesu akora, arazi ko Yesu akiza. Uno munsi ndavuga nti Imana yashaka gukora ikintu kugira ngo igomba gushaka kuyindi ntumbero. Uno munsi ndemera yuko Imana ishaka gucisha ahantu ikanakuca no kuguru igomba kuzoyivugira kandi ukayivuga utagira ukuguru. Yesu dufashe cyane. Je namshima Imana yarandonde hanyuma nkuko nsigaye ndavyemera cyane, Imana mu kukuronka ntiguha ibikwegana. Imana mu kukuronka ntikushira kuri berceuse ngo igushishitire ngo mwananje gushishita uzobiga ifine ntuzomenya ko ari Imana yabigize. Izo guha ibikwegana uzoduza ibitugu uti ndahambaye nagize business uzovyitira ntuzovyitirira Imana. Ico maze kubona nuko Imana kenshi ica mu gukubita irakubita pe ingumi kagukubitwa gwa hasi ugaramye hasi udashobora kwivana hasi utico nkura ngaha aho ni Imana niyazikaduza uzomenya ko ari Imana. Yesu dufashe cyane. Je nanje ncije ngaho rero yacishije ngaho irankubita mukunkubita rero irazi unakunda kuvuga nti Imana hajya yarafite akantu isange n'umuntu kanini. Umwana w'umuntu arakunda umwana wiwe bikomeye ngira ntimwumpaririza ikintu umuntu ariko arakorera cyose ni umwana, ku buryo umwana amerewe nabi umuvyeyi amerewe nabi. Yankubise riciye ku mwana jewe. Umwana wanje agira kabiri niwe yaretse yaramuretse satani aramutera mu mubiri acaba wa mwana kugenda binyarutse ngira mamaze kumva iyo ngwara umwana umuntu anyoganyoga hose atana hamwe afise atanugingo na rumwe rutanyoganyoga. Bisiguye yamwijaki nyuma y'umuntu uryamika ngaho akaryamuko uko hagushize hariya naho ni waza kukura kugarukana abo umuntu nk'uwo. Hanyuma byensubira kwa muganga bati aha nukwitegura kubana na nuko nikimuga bakamana barako mugo batamara imyaka myinshi. Mugabo rero nsimbaguritse uko ico ndibaza ko ari wese acumva
ko Imana ikura mwe naho hantu igihe kimwe turi mu bitaro muri w'akarede bari bagiye kuraba ko bafite bari kubagerageza kumutera calcium basantagira calcium mu mubiri mugo bakayitera igaciza imangana bakayitera izima ubwa mbere bampa imiti nkamuha naje kugira contrôle gasanga nta na kimwe n'ubu bagira makira abiri ngeze ku ya kabiri rero bati il faut un suivi médical rapproché baca mutwara muri w'akarede pour un suivi bamwiterera ivyo iyo amajyama pour hanyuma bapime ivyo rero barabigira mugo banaho ni babigize basanga nta na kimwe nta trace de calcium mu mubiri wiwe kandi baje kuyuzuza mugeje muri ico gihe rero aho ibindi ko ndavuga vyamaze amezi 8 araho muri w'akarede niho Imana yaciye musanga ibigaragaza neza akira uko nyene reka mvuge nti masaha 2 cyane je namonye masaha 2 byagenze gute mama we niwe bari kumwe mu bitaro abona ukuboko kuje kwini kanzu yera kumuca hejuru uje gukora ku mwana atarakanguka ntaco abana na kimwe hanyuma asubira gufatwa n'agatiro asifashwe n'agatiro asubira kubona kwa kuboko atarakanguka ntaco asubira kubona hanyuma mugara abona ati ni Yesu agira mukiza mugo biranse kwa mukora amera nk'ushavuye nawe hanyuma mugabo rabica bigwa muri yo je kashikashi uko ko kuje eca kanura akanuye ntakubona mugabo ro muri we mwanya nyene rero biheze asinziriye aca so gukangurwa mwijo mvere masaha 10 nuko umwana ashushe oro ntiyahora ashuha uko ivyo yaragwaye ntivyashuhisha hanyuma aca guhamagara infirmiere baraza bamutera umuti biragabanuka nk'iminota ingahe iminota gusa hanyuma aca kuja kubahamagara batoya rindira ha amasaha mwe atarate dakwiye ntidushaka kugaruka aca batigenda ushe kwitambara gusa gumugikanyisha acagira ivyo hanyuma mu gatondo rongiye rero mu gatondo jewe ahari muri Belson cyambona arandavye n'amaso Andre tawe muri ivyo yangwara yiwe ntiyaraba bajantu banyoganyuga ntibaraba ntimushaka guhuza amaso wewe nco turahuza amaso neza nshambara madame ntangaye nti nibiki yabaye iki umva ngo yashushe ngo yacambara ivyo gushuha n'ingwara gushuha nto yantize ivyo gushuha je mvuga nti neko kwa ndavye namoca yibuka ati ega nuko nka yonse Andre kuva vuka yaheje konka a 2 mois ntiyashoboye kuronka ingufu z'ukonka vyari bihagaze ntiyashoboye konka kwari kumukamira amata mu kanwa akamira gusa ko ntiyashobora kubuja mu kanwa hanyuma ati ega nuko nka yonse nishimye ko yakize rero hari tunasimbye ga kumukobwa kunyarutsa Imana yagiye iraduha amajambo y'kwimukijije ayo majambo bwa mbere je yayaha madamu akayambarira mugabo madamu dan baf naca ndagwiza n'ubusa mbari ivyo muri Bibiliya je nagira nti baf mugabo kubera twari tubabaye sinamuhaririza napfa kwihorerana mugabo umutima nti ayazi ku mutwe kubera abakizwa nuko uko wewe yari yaraciye mu bakizwa yarayazi bicara birahinduka aya majambo abaronka jewe nka nkarota ngo mate donze double point kujabandika amaverse verse ya mbere ndose yavuga ngo iyo ngwara si yuko mwica ngo yishemagize mu mwana wayo reka yamani zomukiza Andre rero aho je no banyemesha ko mu kwemera ukwizera Imana kwanje no kuyihakana nta mwanya wahaciye aho nari ntangwe kwizera ijana kwijana reka izomukiza ngo ari kumbaza ati ntacyo nari kuvuga haize iminsi mpirindi jambo ngo iyo ngwara ngo iyo mpemu ngo ntikugwa n'ikindi atagusenga ubifatanije no kwisonzesha aha roje nari nkozwe ko none senge gutejewe none nisonzeshe ngo je naho ngwa yistoma kwisonzesha none ndayivyonze ndaburi genda bifata iyo ntiryanezere bien sûr ko byansaba igico nkora buryo tubona amasezerano turaryoherwa ngo tubonye ivyo dukora natwe ivyo dusabwa duca tubanza kujugumira Yesu dufashe cyane je harabanza hakarangora gatoya ngo turavugana na madamu turaharira mugabo budi compte nti bon reka mpebe maropa ya midi kangahe fungure mu gatondo no mwijoro nzoba nisonzesheje gusenga naho nzoca ndagukurikira huje Yesu dufashe cyane mo ivyo ndabigira uko hanyuma ndaronka n'irindi gihe gatatu ngo akiza umwana gwa intandara izo ntandara rero nazo rero tukizironka ntizari zibwaboneke cyane mugo mu nyuma nazo ni twasanze zirimo Yesu dufashe cyane
hanyuma rero ahoro umwana agize nsanze andaba naciye nibuka ayo majambo naronse yose rero ireke Imana yamukijije darandi ritamvuze ngo Imana yamukijije aca yibuka nayo kwa kuboko aca mbara ivya kwa kuboko très bien byaheze nca mfata ya miti bari batanze yose ndashibuka numva naciye nizera ijana kwijana kwizera kwibisazi ofete hanyuma ati ntimbarira rero kwa gushuha naho nibika ambara ingene yashushe aya nto ivyo sikibazo rero ntantu hari industry haba temperature ko nje naciye mbona directement kwimana ikikora servo nshasha mu kuyikora rero hateza kuboneka ubushuhe nta bindi ni entreprise ni hinguriro rikorera kora doje nca nizera uko mugo kubera yari ka interesa muri wa karede kuko yari kade tudanye abantu bose bariko bariga abaje ba interne aba mastagiaire bose batondera icarimwe baca bazinduka mumvise ngo yashushe bose bazindukiyeho bo baca bagira ama examen yose ashoboka kuma infection nta nimwe yarafise nta nimwe nta examen nimwe yigeze ibereka ikintu mugo ncamara amasomene abiri rero yo ndindi mva sinashaka kuvuga ngo ngende umwana arashushe uko yamaze ayo masomene abiri ari kuri 40 ishobora kora gusa barabigabanura mugabo bagaca bigira umuntu asigara cagitambara gusa sino 40 oro 40 umwana ngo aca convince uyu wanje nawe ni hakomeye darane après 2 semaines baca baza kunsaba imbabazi batinta turiko turamukorera mutware ko ntagira infection bibandanije urazogaruka ko tubona afise akajisho ntaco iyo tamera tubona atakimugize nayitahana carayitahana bimeruko mungashize munyaca bananya evuriwa neza voilà aha agomba kuvuga yuko umwana yakize igiki cari kigisigaye mugo na cone ubu ndindiriye gusa ni confirmation pure et simple ni ya epilepsy kuko yarayigumanye mugabo uyu hareze imyaka 2 akenshi ndiko ndashinga ntaye ncamaza no gusenga kubera kenshi ndiko ndayishinga haca ibitero mugo Yesu yaratsinze Yesu ashimwe cyane iyo reka ndayisimbe nsimbira ubwa nyuma naho ngomba kuvuga iki ibijanye n'agakiza namwe kubona ko mwanya bamaze kurenga nahije zari bimeze uko ntugire ngo nahavuye numva Imana ngo ndayirondere reka mugo navuga ngo Imana yankirije umwana indirimbo yari iyo ngo umwana yankirije umwana mugo waje Imana irazi kwibikira akabanga akizi ivyo harashitse igihe yashize nko ku mwaka veri myaka 2 dusanga gutambukana byashoboye hose haragorose arashaka kubuja mugabo parti ya anche n'amaguru biranga byanse rero nasanga nsubiye muri stress Imana sinasuye kuyibuka aha narahihana ikintu bikomeye ko yanabonye yangwa rugendo rw'Abayisirayeli Abisirayeli barajabutse gitukura ku nkomezi zikomeza Imana mugo bajabutse ivyo baravyibagira bakaguma bakiriya ngo yaje kubicira mu bugaragu nanje rero sinasuye kwibuka ko ari Imana yakoze bya bintu acinuka mu magororero ndiranka kwa 5 zito biranka umwarabe nk'ukwezi après ukwezi namugoroje amezi 2 mu ijambo rimwe ndio bishize hamwe byose munga ataki nakimwe kidonoka ketse ko umwana yari karababara biteye ubwoba ansetema turavuga n'uwo ari karamugorora ati nti bigeze ngaho nawe Imana yakoze ibihambaye tuto muno ubu azokwijara muri sheze ruranta azoshobora kuhicara azosunikwa ico sikibazo ko kandi yosunitswe ndabitahanye uko haheze iminsi mike ngize njambo tujya tubona umwana yari mu ntebe wenyine arirukije aratambutse kandi byace bigumuko gushika bisigura cya kintu citwa kugororwa yatambutse Yesu dufashe cyane aho niho naciye nigira bimwe by'abanyesirayeli niho naciye nigira kwibagira umuntu aribagira umuntu ibintu Imana imukoreye akunda kuvyibagira yashikiriwe n'ikindi kigeragezo Yesu dufashe cyane adufashe kwibuka uko wibuka arashima mugo utibuka naho arizwa n'igishitsi Yesu dufashe cyane mugahande wibuka urashaka kuvuga uti iyakoze biriya nibizobikora Yesu dufashe cyane uko ntiba yaragiye aha rero nuko nasimvye ikintu kindi kandi gikomeye cinge n'Imana yanibari umva kubera kwihuta rero sasanga simvye bimwe inyuma y'amezi 6 umwana avuye muri wa karede akize Imana ingendere
neza mwijwi numva imbere yuko umwana agira ivyo vyuko atagira adashobora kugenda imbere yaho Imana ingendere ndi Gitega mu hoteli nari ndi mu bikorwa vya misi yose bon vy'akazi kanje mwijoro ndyamye njya numva ijwi ngo mbega ca ndakanguka ibikurikira amaso yanje niyo yabibona yari kararaba amatwi ari karumviriza ijwi ntabona numva gusa ngo kubera ko umwana namukijije kubera ko nabanje kubibereka point ica yahora irihoze rero jencha ndangwa mu gahundwe nikorera amaboko ndazungazunga muri chambre nimvira sekwa bo kwakiranso nta muntu azi ngaha ndajumaragwa mu ijambo rimwe mugabo nshangira intuition mbega kubera iki Imana yamukijije imucishije muri kujya kumererwa nabi nteko mukiza ningoga ica kabiri nteko murinda kugwara ica gatatu none kubera iki yarinze kuducisha aho hantu nimviye uko nyine mu mutima mugabo nciyumvira ncambona filimi defiye inyereka ya trope yo muri 1993 atwaye muri 2010 ingene y'amasengesho nayagira ingene nafukama ndibona neza amajambo yose en detail ingene nasenga vyose bica mu bwenge bwanje nca mfukama nyene Imana urakoze ndabonye rero finalement ko kwari kunyereka unyereka ko uriho ubu nzogukorera nca ndamanuka rero nzi rero nti Imana ndayibonye cette fois-ci intayanje cirahinduka navuga nti Imana yarayeretse inyerekera mu mwana naciye mbona ko finalement yagize biriya kugira ngo irondere jewe gusa aho nca ndabinyarutsa mfata madamu byahuranye nuko manuse en samedi dimanche tuja gusenga hasenga hanyuma jencha nje imbere entre guillemets muvyo bita kwatu entre guillemets nishe ndafite njo ndakivugako hanyuma nca ndihana muri ubwo buryo bwabo ndiga ndabatizwa ndashinga intahe nezerewe cyane nezerewe Imana naravuga aho uko nayivugira uko nabambe navuga ndayigwanya nararyoherwa no kuba ndiko ndavuga ivy'Imana yakoze gose kandi ubukirimo Yesu afashe cyane hanyuma nca ninjira muri ubwo buryo aho hantu nsenga nkunze Imana cyane nshinga intahe hanyuma rero reka mvuge nti fruta aizi imyaka 5 kenshi uri kurasoma Bibiliya burya hari ukuntu nasoma nja ndaraba hondi chakufaje ndandambe ibindi muri ivyo ibituri muri ivyo nkabone ngone Bibiliya ivuga ishengero ingene rimera nkabone mvuga ingabe Imana itanga mu ishengero kugira ngo irikuze ziriya na ziriya ko ziri hamwe ziduza ishengero nkabiraba sindayibona hondi nca mfata undi mugambi nti Imana ni wanyiyeretse ni wambariye ico wankoreye none umugenda gusaba ikintu sinkijijwe sinkijijwe ni naba nkijijwe rero ndakwisabira duhe mpemu mwishengero wacu tanga zijya ngabiri ziboneke kandi naje umviyo nshobora gutwara chance mfata umugambi gusenga rero cette fois-ci nisonzesha entre guillemets neza nafungura rimwe mwijoro nafashe iminsi 10 ngafungura rimwe gusa sinari bwashobore myinshi hanyuma mwijoro saa 8 saa 9 nabandi ko ndasenga najyama saa 10 nsengera iki rero mpemu yera mwishengeri wacu mpemu yera kuri jewe ndasenga iminsi 10 iheze ndiko ndasenga njyamo numva ijwi mu mutima mugabo ngo mbega wewe waratuye ibyaha byawe andre tamasengesho narimwo ndanumva aracitse intege zirakoroka birakonsura kuvuga Mungu manimvira man Jesse natwi generatwi ngoma mburana na je mbura haji Imana rero ni nyembabazi ntikurekera amadidani iki nkwita ibyaha byanje icambere mana ico ntaco nihanye ikwita cya kabiri mana ngiye kwatura ico ntaco nihanye ndabibonye ko ntatuye rero ukorecemo na kwatura ibyaha uko aho nari ntitwatura badusubizamo amajambo dusubiramwo ugasubiramo kabuhejeje c'est fini mugabo nkunda Imana ari ukuntu je naryoherwa n'ijambo rikankorako nkaja gufukama imbere
aho nari hantu bagaca abantu ndabigize kabiri bacabaza umurika ngo wewe warahejeje ngo twe twarakijwe ngo nibashasha ngo nanje numvise ikintu cankozeko numva nkeneye kwatura ntigiye ngo ntacyo narinzi ane tarani horo Imana imbariye kwatura naca ntangwa kwimvira rero none gabasha naturahe ko nace mpagarika masengesho nja kuryama ngo ndyama niko niyumvira no kwaturahe kuko ahondi kuja kwabareye mu principe ayo maforme y'ukwatura atari byabo sinzi uko duhuza uwo baca bambaza byinshi nshangomba kuja kwatura ahantu baba batura neza uko watura ibyaha vrai hanyuma ngaca nigarukira ndadondagura mu mutima ama eglise yose nzi ngaca niyumvira umuntu yo basengayo ngaca bukeye bwanda barondera ndabarondera nk'abaza mbega mwebwe mwatura gute bakambarira ayo nacize ku rutonde yose ndondera abantu bose barambara nsanga bose nico kimwe hasigaye iki rero hasigaye eglise ya Pentecote iyo Pentecote rero sinayumva barakavya bagenda umenga barahumirije ntibabona nkabona ko atakuntu Yesu adufashe cyane ukuri ivyo uvuga nti Yesu nibanga umvuga nti ahubwo turuguruye iyo abatwakavya gusumvya Yesu adufashe cyane gukabiriza ngaha hanyuma rero hasigaye Pentecote ncantuma ko umwe ndamuhanda mu telefone uratate kana uwo shaka gucana wewe nagombye kwa cana tuvugane kwa abandi bo hajya barafise ingene bavugana bazi ingene bavugana mugo mu Pentecote hajya aratinyise iyo ni mu rugendo neza abatinyitse ntufate kushatse we navuze nti uwo cana tukavugana uko cyane kubivugira hejuru Yesu adufashe cyane mvuga ivyo hanyuma ati ego ndahaca sawa acaraza ahaciye turavugana rero ndamubarira wewe naramugurukiye ndamuha ico niko ndasengera ndamubarira ko ngomba kwatwa mwe mwatura gute ndamenye ngo mwatura gute wico yakoze gusa yaciye aduga mu kirere sibe Imana senga ntakaja muri mpemu umva sinebwa muri vyamwe hanyuma ati ni ugira ukizwe ndaronda ko mbari nyene bakizwa wapi ingene batura wapi ndamusorogera wapa guma ahubwo ari mashima ca ndavyihoza ntiba ntacu uno munsi ntaje kamvuga intahe mvuga amazina kasi sinahora kenshi sima ntavuga amazina kubera hanyuma nca nibuka ko Salvatore twaraduharira cyane gose ndamwemeza ko atamani ba nti wewe rero après tout aranze kandi hanyu ukuzi yo gufasha neza gusumvya nca ndamurondera turahana programme ati waza umunsi munaka terere très bien hanyuma nca uwo munsi rero ndawitegura vraiment kandi nawiteguriye uno munsi ndavuga nti Imana yamfashe kutegura Yesu afashe cyane uko nawuteguye mu kwatura neza d'abord ntaragenda twe na madame twagiye icyo amfite nagira nti nama nopfa nama nugira iki noja mu ijuru antuka uko twace twatura na madame turatura na tu ntumva imeze nuku babarira nawe caranya turatura wamenga afete c'était la fête au village aho ne twaturaniye ryari tugiye ko twace tujana nca parking impande y'urushengo rwa Pentecote mbere ko twinjira nca ndahagarara madame duhere ngaha rero mu kwatura duhera ngaha nca turaturanira neza tugera twabitunganije vyose hagati ya twe n'abatara atana kimwe nca turinjira twinjira mukore nagiye nateguye ibibazo byinshi ndamaza vyikijanye n'agakiza ibintu byose ntanye mfitiye inyishu nagiye nabiteguye kubimubaza nca turavuga na hanyuma nti none ega hanje kwatura acaramfasha neza cyane darane tanje kumfasha ati rero tubandanye urugendo rero ntoya nijana nje kwatura ndafise aho nsengera ega nanje kwatura gusa nta kindi cyari kirenzeko hanyuma ati ntaca ati no basurazoza kuturamutsa turavugana ntego vraiment ndavyemeye carataha ntashe rero mwijoro ncasubira ku rokomansa y'amasengesho n'ahagaritse ntanga raporo mana nteje natuye nta kintu nakimwe kuri muri jewe
nuwo twavuganiye nabi wese ne namuronde meko ntangwa gusubira mu masengesho naciye nsubira kuronda umuntu wese twavuganye nabi ndamurondera hano naronde twavuganye ivyo muri mirongo haheze imyaka nka 10 n'ingahe cyane ndamurondera turatunganya canja kumaya amasengesho rero ndayamazemo imindi minsi 3 niho rero ngiye kuryama ndahejeje najya numva ijwi ngo va hasi nca ndakanguka ngo genda muri Pentecote genda bakwigisha ande leta aho nakangutse nacemera mbyuka nca mfuka amaho nyene hasi mpari gitana Imana iryo jwi ndarizi sijambe ndaryumva mugonda gusabye ikintu kimwe umbabarire umpe ibigaragaza ko ari ukurambarira aje mwana w'umuntu ntiyoroshe abagumye mugabo nshima Imana yuko na uri kurayirondera naho uyipinga naho igirante irakubona intumbero ntiyangoye rero ivyo bigaragaza nayitumye irabimpa pandana somene irantondekera iminsi kimwe ngushika imbara ngo sezere iranyereka urusenge iranyereka tu hanyuma nca ndasezera ari gusezera rero byabaye birebire kubera nayo mfise aho basengera iyo igize nayo aho basengera muhira twasengera muhira naho nabanje gusezera aho nyene hanyuma nsezera abatwara abadutwara era arashinda isezera yose ko nagomvye kugenda ngororose Yesu afashe cyane hanyuma nca ndinjira Andre rero utico ukivugiye iki kandi yo ntangenda igeze ngaho birabandanya mugo je ndayigejeje ngaho ico ndabivugiye ni kimwe Imana yarahandungitse kandi inkuye ahantu habuze ibintu byitwa byo kwiyeza namye mvuga kwirinda ajya amajambo nakoreje ajya abiri ajya arabuza ahatari hake baravuga ko ari mu gakiza neza cyane nasobanura ko turi mu gakiza mugabo ntivyari bigoye kwikorera ivyabisi neza mukagumana ukaguma bihegekeye neza atana kimwe wari kuri hasi kandi bikagenda kandi bavuga ko ariko bakijijwe izo ngira murabibona hakaba hari umushitsi akiri muri abo arambabarira ko je mvuga ivyo nabayemo kandi ndabiva kubera n'Imana amfite aho yankuye aya majambo abiri narabonye ko ari ico kitari haho hantu kwiyeza kwirinda Yesu adufashe cyane aya majambo rero nagombye yo kuvuga nshira ko ingufu cyane kugira ngo umukizwa umuntu ayikaja mwijuru yirinde mu kwirinda yakirinde ico kintu cisi nta kirebera bisi ikintu kivuye mu isi yego ubu turabona ko biriko binjira mu ishingo sinzi ko mubibona mwe biriko birinjira neza ivyisi birinjira mugabo uko vyinjira kose biriko bibuza umuntu kuja mu ijuru kandi biriko binjira ibice biba nk'ama barriere atuma bari hanze badashobora kwinjira basi bavuga ati none hoho ntibimeze kuri umuntu akizwa iki yega naje nukomeze Yesu adufashe cyane arico gituma imsenga Imana by'urishenge ivyo hanze bigume hanze ishengero riguma ukwaryo Yesu adufashe cyane ishengero rigendera ukwaryo ntiryivanga Yesu adufashe cyane mumbabarire aha ndiko ndabona amasaha twamaze kurenza cyane gose nsabye imbabazi mugo nagomba gusenga sengera ico kintu hanyuma mugo mbaze nsaba imbabazi Yesu ashimwe cyane Mwami Yesu mwizina ryawe ryera ngushima ubuntu bwawe ngushima ko atawudakura umuntu ngushima Mwami Yesu Kristo ingene waroye ku musaraba ukagaranzura amaboko ngo bose binjire ugahamagara bose mwizina ryawe ryera Yesu Kristo none ndasenga ngo wahamagaye Mwami ugashikana Mwami ubatandukanye n'isi neza mwizina ryawe ryera amena mpemu wawe nabi mwishengero mpemu wawe Mwami Yesu agende ishengera ririnde mwizina ryawe ryera Yesu Kristo aduhe kubivyete bisomeka abo wegeranije Mwami Yesu Kristo duhe kubivyete bisomeka mwizina ryawe ryera amena Mwami utwinde kuvanga n'isi utinde Mwami Yesu Kristo
gukundana n'isi, kumatana n'isi mu izina ryawe ryera. Ndagushimiye muri byose rero, icyubahiro kibi cawe, amajambo mwami Yesu Kristo wandungikanye mwami, uyashitse wewe nyene, uyashitse mwami Yesu agomba gushika, uyisigurire wewe, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami tubisenze, amen.